Imibonano mpuzabitsina ni bimwe mu bintu vyubashwe cyane hano ku mugabane wa Afrika bivanye n'imico dusanzwe dufise, ariko igihugu ca Suède gisanzwe kiri ku mugabane wa Buraya coco kikaba catanguje amahiganwa adasanzwe cyane, aho ari amahiganwa afatiye ku bijanye n'imibonano mpuzabitsina. Swedish Sex Federation akaba ari ryo ryoba ryatanguye gutegura ano mahiganwa azoba ajejwe kuraba bamwe mu bantu bafise ubushobozi budasanzwe mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina, haba abafise inguvu bashobora kumara umwanya munini bariko bakora imibonano mpuzabitsina, ndetse n'abasanzwe bazi gutera imitoma neza. Kuri ubu Swedish Sex Federation ikaba yatoye discipline zishika 16 kugira ngo abafise ubushobozi n'ubunararibonye bashobora kuba bahiganwa. Hakaba harimwo ibijanye no gukora imibonano mu kanwa bitwa oral sex, hakaba harimwo ibijanye no gukuyakuyana vyitwa seduction, ariko kandi hakaba harimwo ibijanye no kwinjiza igitsina mu kindi vyitwa penetration n'iyindi mice ishika kuri 6. Ibi bikaba vyamaze kuba bishigwa imbere n'umwe mu bateguye rino higanwa, vyiteze ko rizotangura ku igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023. Nk'uko twabivuze, rino higanwa rikaba ryateguwe n'umugabo yitwa Dragan Bradrachis asanzwe arongoye Swedish Federation of Sex. Kubwiwe avuga yuko imibonano mpuzabitsina ni nk'izindi siporo, ndetse kugera ku ndunduro mu vy'igitsina bisaba imyimenyerezo idasanzwe n'igihe ciza co kuba ushobora kubikora. Kuri ubu rero kuva ku igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023 hitezwe yuko mu gace ka Gothenburg gasanzwe gaherereye mu manuko bwa Sweden hitezwe shampiyona ijejwe gukora imibonano mpuzabitsina, aho hitezwe abantu bashika 20 bava mu bihugu bitandukanye, ariko kandi ngo kwiyandikisha bizoba aho abambere bazotangura kwiyandikisha ari bazoshobora kwitabira rino higanwa. Rino higanwa rero rikaba ritonganije gukurikira nuko umuntu azoshobora kumara umwanya munini mu bijanye no gukora imibonano mpuzabitsina, azoshobora guhabwa amanota menshi kuva kuri 5 gushika ku 10, naho bakazoba bazoharura kuva gukora imibonano mpuzabitsina kuva ku minota 45 ndetse no gushika ku isaha. Nkuko tubikesha ikinyamakuru Indian Times gisanzwe gikora inkuru z'ubucukumbuzi, ndetse kikaba caraganiye n'uno muntu yateguye no mahiganwa Dragan Bradrachis asanzwe arongoye Swedish Federation of Sex, yemeza yuko discipline zishika 6 ari zateguwe, ariko kandi rino higanwa rikaba rizomara indwi zishika kuri 6. Ibi hakazoba harimwo discipline zishika kuri 12 nk'uko tubiganiriyeko, ndetse ngo abazobikora neza bakaba bazohabwa amanota kuva kuri 5 gushika ku 10, ariko kandi buri muce wose, buri discipline yose ikazoba igizwe n'abajije bazotanga amanota nimba koko wewe wabikoze neza. Amanota rero akazoba azotangwa bifatiwe ku bumenyi umuntu asanzwe afise mu mibonano mpuzabitsina ndetse nuko yabikoze. Harimo kandi ibijanye n'ubumenyi mu bijanye n'igitsina, haba no gukora ku gitsina, haba no gushikana uwo ujejwe ku ndunduro bishi bita orgasme. Byitezwe rero yuko rino higanwa giteze kuba muri Sweden rizotuma ngo riva hano muri Suède rija no mu bindi bihugu ku mugabane wa Buraya, mu bihugu bisanzwe bigize ubumwe bwa Buraya nk'uko bitangazwa na Dragan. Ibi ariko bamwe n'abandi inyuma yo gutohoza amakuru twavanye kuri kino kinyamakuru ca Times of India, ngo nuko uyu yateguye rino higanwa rya Dragan Bradrachis yoba yaravyipfuje kuva mu kwezi kwa 4, ariko igihugu ubushikiranganje bujejwe
inkino mu gihugu ca Suède bwobwo bukaba butigeze bumwemerera yuko imibonano mpuzabitsina koko yoba amahiganwa nk'uko wewe abibona. Ati ibintu byose yaba amahiganwa yose asaba imyimenyerezo, rero ntamvo n'imwe yotuma imibonano mpuzabitsina nayo hagati y'abantu n'abandi botegerezwa kubikora, hanyuma bagashobora guhiganwa nk'abandi, ndetse uwushoboye agahabwa agashimwe, byabaye na ngombwa agatahana igikombe. N'amakuru rero tuzobandanye tubatohoreza hano kuri Ivyacu TV. Reka tubasabe mugire subscribe kuri channel ya YouTube yacu nimba mutarabikora, kugira ngo amakuru atandukanye azoze araronkerwa ku gihe, aho tugenda tubaha update zitandukanye ziba zigenda zivugwa hirya no hino ku isi, ndetse n'andi makuru agenda atwaje. Twiteze rero yuko kwigenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu koko rino higanwa rishobora gutangura, na rijya abajejwe federation y'ivy'inkino mu gihugu ca Suède bobo bahakana yuko batigeze bemerera uyu Dragon yuko yotanguza rino higanwa, canke naho yuko bizoba byose. Tubabwira ati nimuduhe amaso, muduhe n'ibikorwa, mudukurikirane amakuru atandukanye mukaba muzoza murayaronkera ku gihe nk'uko twabibabwiye. Nugira subscribe gusa kuri channel ya YouTube yacu, noneho amakuru mukazoza murayaronkera ku gihe.